Apotre ntabwo ubona ko suguci vutu je abo bazohiganwa ntumbaze mugabo kameme shawu papa utanga twumvikanye umugambwe utanze umuntu niho kiva mu matora uronse ijana kwijana bati dutorera umuntu yeska batoye abadepite so bazotora na president nabene gihugu nyine bazotora president sibajya nyine none wibaza ko seni tuzosubira kuja kwiyandikisha kandi oya ntibadufise amazina amakarata ni yandi si yandi nyine yego bazi bindi bibaza nimba wanyoye n'utuye gukiyegamirira inkombe buca kuva ko wigira nta muntu akuvugisha iciza cyo mu Burundi nimbwa zihari muri no misi zijyana nimbwa zihari nk'izijyana eka hari umuntu wese kumva ariwe nimba nazo ze discipline n'umunsi sinzi umuntu Imana yatugiriye ari gupanga igisoda gupanga igipolisi yego bisaba inyigisho zindi zikomeye bisaba yuko haba logistique ibikoresho bikomeye kandi bigezweho yego par raporo y'ibyo wibaza yuko yo guhungabanya umutekano afise niko buye niko bapanga abantu urabyumva yego sivyo utegeza kuraba cya adversaire ahagaze ugakorera kuri discipline na strategie militaire zose zibaho yego sivyo yego kugira ngo ushobore gukingira umutekano igihugu cawe namwarya tuzi yuko hari habanze bakijyamira amajanja mugabo babuze aho bagica muri ico gihe rero iyi myaka 3 kabisa aho nibi ari kuronka bijanye n'umutekano bene FDNB ni polisi nigendeza ryacu nukuri kw'Imana none bagerageje gukora ibishoboka byose baforoma abasirikare mu buryo buteye imbere sivyo abasirikare b'u Burundi muri no misi imyaka 3 baforoma muri imyaka 6 sivyo yego atakurashe mu jisho akuraza mu mutima aragema yego wow ayobokira panze yego nukuri rero ugiye mu ntambara ho mu rugamba byo muri Kongo intambara n'umukino w'urupfu byo ntabindi bijye niko bawita danger de la mort sivyo yego kuko ujye mugiye kugwana ntarasa amatomate oya arasa insasu zica uravyumva yego kuvuga rero ko abarundi ngo kuko yaba abarundi muri Kongo bitabashobokeye ko berekana ubuhangange bwabo Kongo barabasezereye cyane ibarondeye gunda batabara sivyo yego mugabo no munsi urabona yuko igisirikare ca Kongo kiramaze kwerekana ko kitobaho kitari kumwe n'abarundi ico ni ntahe zabene igihugu muri Kongo sivyo bo bakubwira bati twebwe abarundi bakihenda bagataha yego muzuba muduhevye n'amakunga azobibabaze muzuba muzize mutwicishije nico ni urabona muri za Somalia Somalia ntibamaze kuvuga ati abarundi batahe kangahe abasomalia bati mukabatahana muce mutuzanira amakarita adukura mu gihugu twese tujanye nabo ubu nikavuga nibagumaho urabyo nibagumaho rero nibaza yuko abantu benshi basenga basaba indya abandi bagasaba guhezayirwa bagira ibizu n'ibiduga abandi bagira abagore beza n'abagabo nk'uko kwa batero ivyuma uravyumva nta vyuma natero yako ariko mu bisanzwe tugeze ku gice cya gatatu cerekeranye n'ico bita diplomasi cyangwa se igihugu cy'u Burundi uko kibanye mu n'ayandi makungu mubano n'ayandi makungu apote bishobora kuba bitameze neza ko hari igihugu mbere mipaka yarugawe hamwe niyo myaka 6 navuze hamwe imipaka iri mu isi nganiki ufashe umbwire rero diplomatiquement igihugu cy'u Burundi cyangwa se mu bijanye n'imibano n'ayandi makungu iyi myaka 6 wayibonye gute ndanegereza ku musozo nagace kerekeranye na justice cyangwa se ubutungane mu gihugu cy'u Burundi mw'iyi myaka 6 abantu tuvuge ngo ubutungane n'ijana kwijana oya hajana kwijana wayibonye gute wewe iyi myaka 6 nje kubesha ntajana kwijana ko tejiridika hari ibintu bitagenda neza yego mugabo twumvikana mbega responsabilité z'ibyo bitagenda neza nizande nyene cyubahiro urashatse reka wapi je niko nabibona none se wabitunganya none ga apote irevre niwe ibihe byiza cyane kuri mukunzi wa Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane kuba dukurikirana bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu kwa tumaze umwanya tutabafitiye umutumire wanyu mukunda cyane umukunze kutubaza ati bimeze gute ari hehe
ni Apotre Isidore Mbayahaga twongeye kumwakira muri Utamu Podcast. Ikaze Apotre. Ndabahaye bwake kandi ndanabakengurukiye. Ndamutse nabo bakunzi bacu tutaherukana. Yego me. Mwiriwe kuba ari kure aho bwije ni mwiriwe aho bukeye naho ni bwakeye. Umurango naho ni yamba. Ni yamba. Mumeze neza rero. Nkuko bisanzwe kumwe wansiga niko nsanze Imana yacanzigamye nta musonga nta n'ibicurane mfise nta n'ibicurane mfise oya ameze neza oya no muhira nibaza ko ari amahoro n'amahoro n'amahoro kabisa Imana yacadushize ku buntu bwayo yego oya Imana yashashize ko ubuntu bwayo biraboneka hari ahantu nabonye agafoto muri iyi minsi ndabona ko hari n'iminsi mikuru mu muryango hari abari korakwiza imyaka anniversaire ya madame n'uyu munsi n'uyu munsi kaya gafoto nagashize ko ejo minwe irenganye nk'iminota nk'ibiri yego katumwifurize kuramba natwe niyirambire aramane na Apotre wiwe antunze neza mu rundi nta ngora yego nivyo birumvikana Apotre rero nk'ibisanzwe tukurondera kuri ngo tuganire ku buzima busanzwe tuba tubayemo na cyane cyane mwa kino gihugu cacu cy'u Burundi ariko no mu karere turahaca nibisanzwe uyu munsi nifuje ko tuganira ku kiyago cagutse ku myaka 6 nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arongoye kino gihugu cy'u Burundi hari kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu 2020 niho yaramutswe ayo mabanga aho nifuza ko tuyaganira ko rero niho narindi niho waruri kuri stade Ngoma kuri stade Ngoma yego kabisa niho nahishikiye niho wari wishikiye byari birori bimeze gute kijya gihe kwanza reka mberaho nyene byari birori bibihi ijisho ry'umwasi cyukuri ariko twebwe twaduhimba abakunzi yego nukuri abakunzi b'u Burundi batumerewe neza yego yego twazusanga tumuzi yego urumva twanezerwa nuko tuzi yuko hari ico twiteze yego imyaka 6 yiwe rero irikiraza gukwira neza na neza ku wa 18 ku kwezi kwa gatandatu azakwiza imyaka 6 arongoye kino gihugu cy'u Burundi umuntu agerageje kuca ku mayange ku masonga ni imyaka yabaye myiza ku Burundi ni imyaka yabaye myiza kuri General Major Evariste Ndayishimiye bon ku Burundi cyane baza yuko yabaye imyaka itari mibi yego me kubera hari byahindutse kandi bihinduka mu buryo bwiza yego urumva ico gihe rero igihugu carahungukiye bitari bike gusumba ibyo bavyarononekaye rero kujerekeye umukuru w'igihugu nabubwiwe nibaza ko yabaye imyaka y'uburuhe kubera yakoze ibikorwa byinshi anyinyurana n'intumva zitari nke twaramugoye n'ukuri twaramugoye cyane yego hanyuma rero yagwanye intambara z'uburyo butandukanye mu yindi mvugo rero ahagejeje nawe nibaza yuko ashobora kuba ariko arabona ati sinaruhiye ubusa yego mugabo ntitwovuga yuko wabaye umwaka woroshe imyaka yoroshe kuri we yabaye imyaka igoye yo intambara nifuze rero ko tuza kubiyaga mu buryo bwagutse rero kiri mwaka no kiyago ivyo nibimwe mugabo rero biranagoye kuko yego me burya nta muntu yovuga umukuru w'igihugu amumare oya umukuru w'igihugu aragutse umukuru w'igihugu ni munini ntiwona muhambya uvuga ukoraho uhambije nyene ariko ubundi ho kuvuga ngo turabyagura nyene ku rugero rwacu kuko ntitwomumara ngo tuheze byose byo yakoze tubishire mu isaha imwe byogorana rero mu byo nifuje ko tuyaga ko ni mu buryo bw'imibano na politike ndetse muri rusangi ibiyobakiyaho turaraba no kucerekeranye n'umutekano cyane cyane turaraba ku gihugu ndetse no kubene gihugu turaraba kubijanye n'imibano n'ayandi makungu u Burundi ngene bubanye ni ku iyo manda yiwe cyangwa isi yo myaka 6 ya Evariste Ndayishimiye turabe no butunzi bw'igihugu uko bumeze kuva afashe imvura yo kurongora igihugu cy'u Burundi ariko kandi turaza kuraba no ko byerekeranye niwe n'intwaro hano mu gihugu cy'u Burundi haba hariya hepfo hasi ku mitumba byifashe gute kuva nyene cyubahiro afashe ubu burongozi bw'igihugu
nyemerero duhere mu bijanye n'imibano cyane cyane sociale harimo na politique ese wewe ugerageje kuraba mwino myaka 6 by'ukuri uvuga ko imibano hagati y'abarundi bahurikiye mu migambo itandukanye barongowe na Evariste Ndayishimiye umubano bari mwiza canke byabanarije ari byende byo guhangana hagati yabo bamwe ati wewe uri wo muyo mugambwe wewe uradupinga wewe ntiwemera leta ubibonye gute wewe ubwa mbere hoho President Ndayishimiye agishikira ubutegetsi yagaragaye nk'umukuru w'igihugu yegeranya abarongoye adashwiragiza abantu afite yagombye kandi yanabishoboye kuza kubumura ibihome byatandukanye abarundi mu bice bitandukanye by'ubwoko by'uturere bavamwo by'amadini by'imigambwe ku buryo urumva yaje avuga ati twese tugomba kuba turi kumwe urabyumva ukabona ko igihugu cyose ibintu byose agomba kubikuraho agasiga ikintu kimwe cy'uko twese turi abarundi igihugu rero twibaza yuko icyo kintu wari uvuze cy'imibano haragiye haboneka icyizere abantu batavugana bakavugana abantu batinyana ugasanga baraganiriye basanze ahubwo ntacyo bapfa kuko yagiye yerekana icyo abarundi bapfana gusumba icyo bapfa urabona yuko icyo kintu ugiye kuraba uno munsi mu mibano nta kintu cyitwa ubwoko umuntu yoba agishira imbere ngo avuga ati jewe ndagowe sinshobora kubaho neza ko mu banye wanjye usanga y'ubwoko ubutwara usanga y'ubwoko ibyo ntabibaho ubu abantu baramaze kumenya yuko ubwoko bukuru bw'umuntu hano nuko bari umurundi icya kabiri nuko n'ibindi byatandukanye abantu byerekeye imyizerere kera urabona hari abantu baticarana nka jewe ndi apote nkaba nicanye no mu mizima ryo kumbaza tuganira avuye ku musigiti mba namaze gukemeya mu izina rya Yesu mba namaze gutokesha ariko urabona yuko hariho ikintu cyabaye cyo kwegeranya abantu bari mu butandukane bw'imyizerere cyangwa bw'amadini bose baramenya yuko Imana ari imwe n'ijuru ari rimwe gusa Imana ihamagara abantu mu buryo butandukanye mugabo butandukane bwacu butoba ikibazo ahubwo bwoja kuba umuti kuko urabona yuko no munsi niba dutumiye mu minsi mikuru usanga nicaye na mufti ngaha na bishop wundi harya gatolika canke wangirikane dutera inkuru mwirigara tuvugana ibintu n'ibindi ntavyo kuvuga ngo naka ntitwiza kumwe ngo ntidusenga kumwe oya ico kintu caje kuri President Ndayishimiye mu by'ukuri hari ikintu cyo novuga ngo cyari nko kunenana hagati y'amadini mugabo no munsi urabona yuko yagerageje agendera abantu bose mu buryo bwabo umusigitaraga nejo yari yambaye ikanzu nabonye asangira na mufti w'abayisilamu mu Burundi urabona ageze kuja mu baporoti nta kibazo araza asanga gutambira Imana gatamba katolika yo urabona katolika asa nuko ni mu rugo aveta asa nuko mu bisanzwe ayizi nk'abapadiri ni yakuriyemo nico kimwe muga muri ico gihe urabona yuko ibyo bintu byose byagiye bivaho no muzo ntawe ucirata ngo je mvukaha ngo yumve ko ari wo mu nda y'ingoma cyangwa ngo umva ati abo mu karere ka hariya twebwe n'abantu bari hasi ntitureha ibyo byose byagiye bivaho rero urabona ko byavuyeho kubera yabigizemo uruhare rukomeye rero kuvyerekeye umubano social donc la politique y'umubano mu gihugu igihugu cariyunze gusumba kuko agishikira ubutegetsi burya hariho imitima iri mu kirere kubera inyigisho canke iby'akahise mugabo no muzo usanga atabihari kuri ico gihe rero mu myaka 6 ico cyo yagikuyeho ngira mu myaka 2 ya mbere yabishizemo uko urugamba araje nko kugwana no guhindura ibintu udushye kuri ryaterambere ntigwashoboka mu gihe abarundi bose batari hamwe ico gihe rero urumva ko icyo kabisa ni 10 ku 10 ni 10 ku 10 uranyemereye ako kantu uvuze ati ni 10 ku 10 ariko reka ndabe demokrasi muri ya mibano umuntu nyine demokratike mu muntu ameze neza arisanzuye umurundi wese
sinzi nka wewe ariko je ndisanzuye uyu ko ubibona wewe basi bo ubwa mbere hoho uvuze ngo demokrasi demokrasi si mu Burundi gusa mu duce twishi tw'isi harabayitahuye nabi. Okay. Demokrasi kumva yuko umuntu yokora ibyo ashatse nubwo byo bari bibi. Yego. Agaca avuga ngo demokrasi ari imwemerera. Duho akabona yuko gutuka umuntu, kumutyoza, ushize ushavuye ushobora guturira inzu y'umuntu, cyangwa ugaturira yo kamena imodoka y'abandi. Ivyo rero urumva yuko yatabari demokrasi. Iyo ni ndero mbi ni ibintu byo kugumuka sivyo. Ntabwo ari demokrasi. Iyo rero demokrasi mbi. Nibaza yuko ariho ngo yaciye ivaho. Haza demokrasi nziza yo kuvuga ikiri ku mutima umugabo kiza kitagomba gusambura kiza giterera kiza kubaka. Muri ico gihe abantu benshi rero urabona yuko bafise uburenganzira bwo kuvuga bakanamubwira bwo nyene ahabwa amaso mu yandi hari n'abamwandikira ubutumwa kuko yahaye ne telefone abantu bose kugira ngo bidegemvye umuntu niyagira ati jewe iri jambo naribwira umukuru w'igihugu ntarinde guca muri ya maprotokole menshi cyangwa ngo biherere kwa mustantire bamubroke umuntu ntabone umukuru w'igihugu cyangwa bamuvugishe urabona ko yahaye access abantu bose. Niyo demokrasi nziza. Demokrasi nziza ni ijya n'umuntu yahora yibaza yuko akomeye agera ahantu akinegura akavuga ati finale ma ibintu byarahindutse ndashobora gufasha naka nubwo tutari mu mugambi umwe kubera project karakorera igihugu ndabona izumbi yiwanje. Muri ico gihe rero demokrasi abantu bavuga ni bimwe byuko usanga umuntu havuga ngo je ndatukunshatse usanga abantu bagwaye n'ingwazi intuka bakuru ivyo rero urumva ntagira ico yubaha ntawo byankuraja yego revre n'abavuga nabi bariho n'abatyoza ibintu bitari barabityoza gutuka umuntu gutuka abantu gutuka umugwa abantu kugira gute kunegura barabigira mugabo ugiye kuraba neza abari ngahe indani mu gihugu babona ibiriko biraba mu gihugu babona ibikorwa biriko birakogwa si benshi uzosanga iyo demokrasi isambura demokrasi c'intege demokrasi usanga itubahiriza inzego z'igihugu si benshi uzoyisangana abantu benshi barahinduye imvugo kubera babona ibiriko birakogwa. Ubwo no kuvuga ko ari kubera umurongozi ni cyo cyase kuvuga tukarageje kuraba apotre ese koko iyi myaka 6 yani nyene icubaro mukuru w'igihugu tuvuge ngo ubutungane cyangwa se intwaro reka tufate intwaro yoba yaregereye canke yaratandukanije umunyagihugu n'inzego. Oya namwe ko nyene mumeze nk'abarimu ivyo namwe bwo mubaye murabibona sibyo mu yusanga nuko ngira bariza bari kure ariko abari ngaha bobo barabona yuko umwene gihugu yarahawe ijambo cyane kandi icifuzo ciwe nico kiza gikorerwa ko kuko president yishimiye yavuze ati umukuru w'igihugu abaje kuba umusuku n'indongozi yari yo yose ikwiye kumenya yuko abayishize imbere bayishize imbere kugira bayitume mwini mvugo siwe ategeka ngo abwire abanyagihugu ati dusha ahubwo buraba abanyagihugu byifuzo bafise nivyo bakenye akabishikana akabikora uravyumva amuha ibikoresha agakora mwini mvuye kuraba uno munsi abene gihugu mu usanga bararonse uburenganzira nta n'igitinyiro bafise uzurabe umunyagihugu President yatanze ikiganiro arahagara kuri stade akaregabura amatari akamureka mwizina ati ni naka yangiriye ibi nibi kare nivyabaho cyangwa se nobivuga ngataha mugabo no munsi umunyagihugu arubaho gakomara cyo komiseri akavuga ati komiseri kanaka ni mubi akamuvuka imbere ya president zinzego donc abene gihugu mu Burundi baramaze kumenya yuko ari bafise ubushobozi yuko igihugu kiri mu minwe yabo nico gituma urumva rero uvuze ngo baregereye gute gusumba uko vyari ndaho urabizi kera nago kekera kera waratandabagirana mugabo ufise ijambo wovuga ukavuga uti nkarivuga naryo rihabaringwa nabi mugabo no munsi umwene gihugu arashaka gufata umutegetsi mwirora akavuga ati vyikuragira sivyo ati ntabwo bikwiye ntibikwiye nivyo sivyo president yavuze president uri kuramwononera we yifuza ibi nibi yarabitubariye ndo mu yindi mvugo ugiye kuraba n'abarongozi kuva kuri nyumba 10
gushika kuduga ku mutumba no kwikora na hehe baramaze kumenya yuko ubutegetsi ari ubw'abenegihugu yani Apotre Isidore Mbayahaga tube turaganira ku cerekeranye n'imyaka 6 yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu amaze ariko ararongora igihugu cy'u Burundi ndavuga Evariste Ndayishimiye muri maketi kubijanye n'imibano ni 10 ku 10 miliyoni umuhajewe kubwawo ariko acavuze ugwira rukeya kirandagura mu bantu kandi umva aracari ku kazi mugabo ibyakozwe n'abandi se yovyitirirwa eka ivyananiye wewe na jewe siwe ikosa ni twebwe ariko wewe ivyo yakoze no yamuha umunyumba kumi canke isenzezwa mihana canke undi mwene gihugu no munsi akiri karatoba ivyerekeranye n'intwaro ya nyene icobero mukuru w'igihugu uwo muha nko buhe butumwe wumva yokora iki ubwa mbere ho nibaza yuko si benshi bagishobora ivyo kuko no bakiri karabikora abikorana ubwoba cyane abikorana amakenga bugiye umuntu amaze kugira ubwoba muri we akagira amakenga akavuga ati abategetsi bakabimira canke president akabimira nzoba ngo uwo muntu abakiri ku mutima mugabo mu bisanzwe abari karakira nayo kera umuntu avuga ati ndagufyonyura ntacyo uzovuga ndagufyatagaza we ntawe uzonjana mugabo no munsi barabizi yuko n'ufise amakosa aragera hana akavuga ati ntiyubaye gashobora kumbako akamenya ko avuze amakosa rero hari ibintu babikora gutyo atari ukubera n'uwo murongo w'ubutegetsi uhari mugabo ukubera kameremere ko umuntu usanga kamutuma gukora amakosa mugabo umurongo w'intwaro awuzi akawuca impande kubera aganjwe n'akageso kanaka mugabo musanzwe azi ico umurongozi canke umukuru w'igihugu ashaka icarico muri ico gihe rero nibaza yuko ahari abakiri karamira umuti avuga ati uko biri kose ifuko ko mpinduka kuko ni byose ntibyosha bihindukira rimwe muri imyaka 3 uzi myinshi imyaka 3 igihugu wasanze kirimwo umusaka usanga harimo gwiri biraguye mugabo uravye aburi kuravuga ni kamwe kandi nako bizogenda neza mu minsi zo ko biri kose bizogenda bitora umurongo izora utarabona urumva uwaciye umurongo n'ubundi barayavuga ati komeza barayibavuze bati bandanya aho ndavuga bari ku mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD barayibamungeye kumwemeza yuko agira ikinyongera kubaserukira muzitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu niho nibere niho waruri kuri Grace Minere y'Igitego niho waruri baramwemeje ngijana kwijana ngo nabonye katurabe ko abene igihugu bazomwizera n'ubundi ivyo ntibinagoye biragoye nese amatora none ndakubaza umukuru w'igihugu yatanzwe n'umugambo yowe uri ku butegetsi CNDD-FDD okay none CNDD-FDD ntirutse mu matora y'abashinga amateka yatsinze ijana kwijana naye nko yaronza ngaha ijana kwijana none nyuma y'imyaka 2 izoronka ngaha umukandida waha bazoronka ngaha ishobora kubijana kwijana canka ka sinkayo sayo Apotre ntabwo ubona ko suguci vutu je abo bazohigarwa ntumbaze mugabo kameme shawu papa utanga twumvikanye umugambwe utanze umuntu niho ukiva mu matora uronse ijana kwijana bati dutorera umuntu yeska batoye abadepite so bazotora na president nabene igihugu nyine bazotora president sibajya nyine none wibaza ko seni tuzosubira kuja kwiyandikisha kandi oya ntibadufise amazina amakarata ni yandi si yandi nyine yego bazi ibindi bibazo reka turindire turabe rero reka tuje ku gice cya kabiri cya kiyago cyacu nicerekeranye n'umutekano mu rwego ku rwego rw'igihugu ndetse ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ese koko uravye icerekeranye n'umutekano mwa kino gihugu ubona mwimanda kuvuga ko ari neza abajejwe umutekano bitwaye neza bo barakoze bishimwa by'ukuri jana kwijana jewe umbaze wowe umfashe kwishura ubu cyabona sibyo ndavuga ibyo nzi nanje kubera mu by'ukuri ikintu cyatumye nibaza yuko abarundi babona yuko igihugu bose ari cyabo n'umutekano cyane cyo ndacemera umutekano burya hari abantu barabira intwaro
mu vyerekeye ibintu bindi by'inyungu z'umwe umwe n'ubundi mugabo urya iterambere ry'igihugu canke stabilite y'igihugu ahantu hambere rabirirwa amanota ni umutekano naho utunga imiliyaride by'amadolari yego mu kubaka ibintu by'ibizu by'imita birebire yego muga murara muratemaguza oya ukabwira uti jewe aho bukera ndagowe uduti nkarima ibigori sinzobisoromeje bazabanyisha yego ico kintu ntugire ngo hari iterambere ari hari nta terambere byo mugabo uno munsi ikintu kihari twoshimira president ayishima mu myaka 6 amaze yego nta santimetero kwadrato nimwe y'u Burundi itagira umutekano ako kantu niko kandi oyishina ndacemeza urabe aho umurongo w'urubibe uca hose igihugu cy'u Burundi umbwira ahantu nahamwe bavuga bati twebwe turara tutajyamye kubera umutekano ucunzwe neza nta naho dutembera henshi murabibona utembera henshi ugenda isaho ushakiye yego nimba wanyoye n'utuye bukiyegamirira inkombe bucavye kuva ko wigira nta muntu akuvugisha iciza cyo mu Burundi nimbwa zihari muri no misi zijyana nimbwa zihari zijyana eka hari umuntu zo kumva ariwe nimbwa nazo ze discipline n'umunsi sinzi umuntu Imana yatugiriye ubu umutekano ni wose usanga abantu biryamiye ku nkombe canke hari ku musereke yinywereka ka kiki canke ka bwabo usara bwayi bwabo ntangorane reka nahazimira baramuzimira ati canke ati ukeneye kuryama ku mugabo rero nibaza yuko yakoze ikintu gikomeye uko ni investissement nini yego burya abantu batabizi mu bintu bitwara inguvu n'uburyo bwinshi umutekano igisirikare gupanga igisoda gupanga igipolisi yego bisaba inyigisho zindi zikomeye bisaba yuko haba logistique ibikoresho bikomeye kandi bigezweho yego par raporo y'ibyo wibaza yuko yo guhungabanya umutekano afise niko burya niko bapanga abantu urabyumva yego sivyo utegeza kuraba cya adversaire ahagaze ugakorera kuri discipline na strategie militaire zose zibaho yego sivyo yego kugira ngo ushobore gukingira umutekano igihugu cawe namwe arya tuzi yuko hari habanze bakiryamira amajanja mugabo babuze aho bagica muri ico gihe rero iyi myaka 3 kabisa aho nuko atacumi rimwe ku 10 abaho yego niyo yari kuroho bijanye n'umutekano bana FDNB n'igipolisi n'igendeza ryacu ni ukuri kw'Imana bubahwe none woca ubu n'umuntu wakubita urutoki bavuga ati none tuzomukura yego tumukura ntibikunda rero si ico gihe cyonyene yego ugiye kuraba igisirikare cy'u Burundi yego mu by'umutekano kwivuna basi mu by'ukuri yego uretse imvugo zo kugomba kwigovyora ku basi bamwe candikije amateka akomeye professionnellement kubwa nk'ubunyamwuga cyakoze neza muri myaka cyane gose kuko iyo kitabikora neza twe n'abantu tubatekerezwa ubujumbura tuba twaratemaguje kubera nukuri bagerageje gukora ibishoboka byose baforoma abasirikare mu buryo buteye imbere sivyo abasirikare b'u Burundi muri no meze myaka 3 baforoma muri imyaka 6 sivyo yego atakurashe mu jisho akuraza mu mutima aragema yego niko ndavyumva bivuze ngo nta byo guturuka baragerageje barashiramo uburyo baronka formation zo rwego hejuru hama wose bagura n'ibikoresho navyone muri professionnel bashiraho ubwirinze kuko burya baguze ibintu byinshi uno munsi kugira ibirere byacu bibe bikingiye no kuvuga mu byerekeye umutekano ntibari gushobora kuja kugarura umutekano mu bindi bihugu mu gihe babona yuko umwansi ariko arira imisa y'igihugu batabanye kucugara neza ati ngaha turize umutekano waho ayobokira panze yego no rero muri ico gihe nibaza yuko ivyo sino bivuga jenyene mwese muri temwe beshi barabibona ariko uko biri kose nibaza ko kabisa kuri iyo domaine muri urwo rugero Imana imuhumugisha yaduhaye umutekano kandi twari tuwukeneye yego twari tuwukeneye kabisa ndavyibuka bamwe mu misi henze kugira ngo uve ngaho ushike nk'ingozi cyaba ari ingorane bagendana ubwoba byari bigoye no kuja kuvoma umuntu atwara bamuherekeza cyane mugabo no munsi ubuze uti nta ngorane
ndatembera ndakora urubanza ndaja aho nshatse nta ngora zihari aho bwije ngeze ndasaba indaro ntawe nicurangirira nabi yego burya abantu benshi nuko baraba utuntu dutoya ariko ibikuru bikuru ntibabibone mu by'ukuri ku byerekeye byakoze muri myaka 6 byo tubera umutahe wo gushaka iterambere yose dushaka reka dushike kwa kino kintu hari insida canke se tubaza twagiye tuba nko mu bijanye n'umutekano gasanga bamwe bavuga bati igihugu carungitse abasirikare hariya bagize ikibazo mu bindi bihugu kugarura amahoro n'umutekano mu bindi bihugu reka dufate nko muri Kongo bamwe bakavuga ati hari abariko barapfirayo abandi bakavuga ati abasirikare bariko baridoga ntibahembwa bageze asomara bagize iki tuvuge ngo bwari uburyo bwo gucoza canke izo incident na bimwe byo muri haherutse kuba ibyo iturika y'ibigwanisho muri base tuvuge ngo ntibikwiye kubiturufu yo kuvuga yuko umutekano atari mwiza mu gihugu cy'u Burundi mu bisanzwe abantu tugira umutekano kubera twaronse batwitangira hanyuma iki naco umusirikare yego agiye kwambara ujya mwambaro mu kintu cyane batangura kumwumvisha kishobora kumushikira no gupfa apfira igihugu kwitangira igihugu apfira abandi rero ugiye mu ntambara ho mu rugamba byo muri Kongo intambara n'umukino w'urupfu ntabindi bijya niko bawita danger de la mort sivyo kuko ujya mugiye kugwana ntarasa amatomate arasa insasu zica uravyumva kuvuga rero ko abarundi ngo bagwanye hagira abasirikare bapfa ngo hagira bapfa nimba hapfuye 10 bishi igihumbi inzo singorane ivyo birabaho c'est normal n'ibisirikare by'abanyamerika bafite technology zo hejuru abarusiya n'abayikrenero nivyo barimwo urashobora kumva yuko abantu bakubiswe bagatikira mugabe igihambaye ni kimwe n'uwo mutima wo kuvuga ati twebwe naho mwatemba abasigaye tuguma duhagaze ducunze umutekano kuko yaba abarundi muri Kongo bitabashobokeye ko berekana ubuhangange bwabo Kongo barabasezereye cyane ibarondeye ubundi abatabara sivyo mugabo no munsi urabona yuko igisirikare ca Kongo kiramaze kwerekana ko kitobaho kitari kumwe n'abarundi sivyo ntibikunda kuko ugiye kuraba no mu banyagihugu biwabo ugiye kuvuga ati amahoro mufise bakubwira ati tuyakesha ingabo z'abarundi sivyo ico ni ntahe zabene igihugu muri Kongo sivyo bo bakubwira bati twebwe abarundi bakihenda bagataha muzuba muduhevye n'amakunga azobibabaze muzuba muzize mutwicishije nico ni cizere kikwereka yuko ingabo z'abarundi uko zagiye ziyubaka zikomera ivyo aruvuze ati ama incident amahiza mu gisirikare abaho ategereza sivyo urabona muri za Somalia Somalia ntibamaze kuvuga ati abarundi batahe kangahe abasomalia bati mukabatahana muce mutuzanira amakarita adukura mu gihugu twese tujanye nabo ubu nikavuga to nibagumaho urabyo nibagumaho nibaza yuko izo ni slogan z'abansi bashobora kuvuga bateka tondera ibintu turavuga bica intege abarundi kugira ngo n'abene igihugu bumve yuko batogera ikizere inzego zo kwivuna wase canke z'umutekano ariko burya ntiboturusha ko bamenya oya twebwe turabazi tuzi n'icyo batumariye ahubwo dukwiye kuvugira ku maradiyo menshi cyangwa abo dushikira tukababwira yuko ibyo bakora tubizi kandi tubizirikana turabashimira ko tujya tugasinzira kubera abo tukabaha morale tutihagarara mukomeze mukora ubuzima bwacu mucunze burya Imana namwe izobagira n'ubundi nibyo ubwo no kuza turashiramo n'igisabisho nka mwege muri ibyo byo ni ngombwa ibyo byose nibyo kwiyumvira ngo umuntu ngo asabe nahangu rasengera abasirikare umuntu atabikora mu bisango n'abataze gusenga kuko umuntu aze gusenga atondeka ama priorite parode do priorite abantu benshi basenga basaba indya abandi bagasaba guhezayirwa bagira ibizu n'ibiduga abandi bagira abagore beza n'abagabo nk'uko kwa bateruye ibyuma urabyumva nta byuma nateruye yako ariko mu bisanzwe umuntu azi gusenga ubwa mbere atangura gusengera indongozi guhera ku mukuru w'igihugu kuko niko birivuga musengere abaganzi kuko nibaba amahoro namwe muzogira amahoro tuzogira amahoro ahungabanye hajye duhungabanira rimwe
kintu nico uravyumva yego wewe imbere yuko usengera umugore n'abana sengera umukuru w'igihugu usengera inzego kandi inzego zikomakomeye nizo kwivuna basi nizo umutekano usengera ubutungane usengera intwara kugira ngo abo bantu batonde neza mu mutwe Imana batondekemwe ubugororotse nivyagenda neza inyungu zigaruka kuri twebwe wa musenge we wabasengeye inyungu zigaruka kuri kuko Imana yavuga ati ujye ukabona atagize amahoro nawe ntabizoronka rero byiza abantu iyo abantu bamaze kugira maturité spirituelle iyo bagiye gusenga agenda azinga natondeka ibyo asenga ibyo asaba Imana ntushobora gusaba Imana imbombo kabuze kwivuza n'inzahabu yego urayisaba ubu umwana mu mutwe uri umwana mu mutwe kuko umwana uzanye karato y'imbombo n'iy'inzahabu ukazipfundura ugashira imbere yiwe ukamubwira uti hitamwe ushaka yo hitamwe yiye imbombo karato y'imbombo abana rero mu by'imyizerere nibo batangura gusaba indya bagatanga gusaba impuzu batanga gusaba udukobwa twiza tumeze ukuntu urabyumva umugabo umuntu afise maturité spirituelle avuga ati ma protection amahoro yanje umutekano wanje uri conditione nuko umutegetsi andongoye agira amahoro niyagira amahoro ndaresha ndayagira nico gituma hajibona tubaha ingabo zibacunga amategeko tukayatora tuti ducungira abo bantu kuko tuzi yuko bahungabanye ibintu byogenda nabi wazuze ko hari bisigura iki none ubona abantu bose bafise amasikoruta cyangwa ubona bafise amasikoruta angana ni priority bivanye n'ukuntu ibi bava ko bigira ububasha canke bigira ingaruka ku bene igihugu niko babacunga nivyo kuko ministre agwaye urabona ko bamuha ijipe bakamuha ni pick up imwe imuherekeza sico kimwe na president president urumva biva hejuru kazoshikana hariya hasi ngo mustantere yapfuye bavuga ati raba ukurikira umushireho harya mugabo ari wundi muntu atariho akavamo cyane bakavuga ngo yagwaye bimwe byo kugwara nyine akaba hospitalize reka igihugu cyose kirahungabana ni ukuvuga ubugwayi uri hejuru mu nzego buhungabanya na wa munyagihugu hasi wa mwene gihugu nico umuntu agomba gusenga neza agomba gusabira umutekano mukuru w'igihugu akamusabira amagara meza akamusabira n'ivyumviro vyiza kugira ngo agomba yobogwa n'umurongo w'Imana ivyo bintu bimurimo burya inyungu zishika niwe uzitkuramo n'ahandi ho urumva reka Okay, apotre ngaruke muri cya kibazo cyanjiro mperaheza kuri ico kijanye n'umutekano ndetse no kwivuna abansi wewe uri kuraraba iki gisata tucite ko cyabaye inkingi muri no myaka 6 ya nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ubwa mbere ho cyahaye gitinyira umurundi wese ahari yego agasuzuguro karavuye karahagaze yego nukuri hari naho nzabumva ngo umurundi yubaho yego ico kintu bifo ko bakizirikana yego rero nibaza yuko umutekano kuwucunga no guhozako si imyaka 6 burya umutekano usigaye n'uri imbere umutekano mu bihe byaheze tukiwukeneye ubu turabe uri imbere imyaka 5 mu yindi mvugo rero uko yabonye mu myaka iheze n'ubu narabe bikenewe kugira ntihagire n'umutego uri imbere tuzogwamo umwaka azoyama ko mu nkokora natwe turi inyuma yiwe turi ingabo ziwe apotre Isidore Mbayahaga tugo turayaga ku myaka 6 y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tugeze ku gice cya gatatu cerekeranye n'ico bita diplomasi cyangwa se igihugu cy'u Burundi uko kibanye mu n'ayandi makungu mubano n'ayandi makungu apotre bishobora kuba bitameze neza ko hari igihugu mbere mipaka yarugawe hamwe niyo myaka 6 navuze hamwe imipaka iri mu isi nganiki ufashe umbwire rero diplomatiquement igihugu cy'u Burundi cyangwa se mu bijanye n'imibano n'ayandi makungu iyi myaka 6 wayibonye gute twayivuga kwiki ni insinzi gute rero apana insinzi ya indi isanzwe je mu sase nkunda kura umupira w'amaguru oya mugabo hariho match ya finale ya mondial nigeze kuraba ikombe cyatwawe n'Ubufaransa yego hari gitsindo Zidane yinjiye cy'umutwe yego ni mu 1998 ndacibuka ngira nibyo
hakabaho nihoba kiye gisindo cyari komesha kiye gisindo cya Zidane umutwe yakubise umutwe wamenga ni shuti bazakibona rero uravye mu byerekeye urukino rwa politiki ya diplomasi Perezida Ndayishimiye urumva yagize diplomasi iri offensive urabona yuko yafashe donc yahawe amabanga yo kurongora igihugu mu by'ukuri uburundi busa n'ubugwaye imibembe mu yandi makungu bwasa nuko bwahariwe ivomo bwafatiwe ibihano urumva basi bari baragiye baraburega baraburenganya bufatirwa ibihano bitagira insiguro ugasanga abarundi basa nuko bamaze kwiyakira nyene ko ari abantu banenwa mu isi banyamibembe mugabo aje aravuga ati pas question igihagarara igihugu cari givuze ndakigarukana ndetse ndanacongerako donc ira impose yuko le respect ku gihugu cy'u Burundi itegeza kubaho uno musugiye kuraba rero ama etape tugezeho n'ibihome yagiye ramenagura urabona yuko ikintu cyo gasuzuguro gihugu cy'u Burundi muri Conseil des Nations yaragikuyeho abantu barafatiye ibihano Burundi uno munsi bavuga bati ahubwo abarundi bo tugomba gukorana nabo ivyo byose nta hende biva burya diplomasi y'igihugu ihagarara ku mukuru w'igihugu burya aba ministre affaires étrangères aba ambassadeur burya bagenda bakurikirana umurongo bahabwa n'umukuru w'igihugu uravyumva urabona ko ahashitse hose akagira icyo avuze yatanga de solution usanga zidaza gukingira igihugu ahubwo ziza ziba solution z'akarere bakamwizera mu karere bakamwizera muri Afrika bakamwizera mu bintu byinshi kandi aho hose urabona yuko yagenda afuta bya bintu byose icyaceyi bari barasize igihugu cy'u Burundi abantu batavuga ati finalement hariho ni puissance yari yitwa Burundi hariya tutaye tubuze yego izina ryiwe riramenyekana umugabo osi igihugu kiramenyekana ugiye kuraba rero asa nuko yatoreye umuti igihugu cy'u Burundi mu bya diplomasi muga osi yiyambazwa n'ibindi bihugu navyo biriko biramererwa nabi biba agressé par ibindi bihugu urabona yuko icyo cyose ni nayandi manuta diplomatique magenda shigwako Uburundi bwaje gukemura ibibazo by'umutekano buriko bufasha gukemura ibibazo by'umutekano mu bindi bihugu hanyuma uno munsi tugiye ko tugomba hano twicaye hafi mu masaro yose afatirwa mwingingo no muzi no kifa kuja kuvuga Burundi hovyo gucyoye kandi usanga hari nawe nyine none bikunda kuko no muzi ugiye kuraba imyaka itatigeze ntuze Ndayishimiye ari interlocuteur wa Afrika na yandi makungu yose buya ni makonti na kwiadresa kuri Afrika aca kuri nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye hanyuma wose ifo kugenda muraba mbega mu bibanza biba bikorerwamwo ibintu mpuzamahanga hamaze kujamwo abarundi banganiki niho nagomba kugera umbwira ikibanza cy'umurundi n'abarundi hari haciye imyaka 32 ata nama y'abakuru b'ibihugu ibera mu Burundi yaheruka kuri bagaza Perezida Ndayishimiye yizanye ariko tampete abantu bavuga ati ntibishoboka nta mutekano uri Bujumbura amahoteli ntakwiye ibintu bimeze ukunuku nagahugu gakenye me irakombati akuri bwo baraza bose barakoroka Bujumbura mbere bamwe baranaharyama bati ntitugeze tudashise na ruguru baje kwifatira umuyaga baje kwifatira akayaga uravyumva aho raba ibihugu bihurukiye muri SADC ibihugu mirongo hafi 10 binga sivyo nta nama ya SADC yabereye Bujumbura baranayigwanije bikomeye bamukasanga bavuga ati yayizana hafi kereke pare ngaha niho sawa iki mugabo kwa kuntu ari umugwanya avuga ati ntibishoboka yaremeye aragwana mbaka iyo mitego yose bagenda batega canke bavuga ibitari byo arayimenagura inama iruha kubera ngaha noneho ntiyahaba gusa ahubwo birangira umwaka ukurikira irongowe n'umurundi noneho shanti yaragwanye uravyumva muri New African ugiye kuraba wibaza New African ifise amabranche anganiki
ni menshi gose ubu uyaheruka kubera ngaha inama y'ubumwe bwa Afurika mwishami riraba ivy'amagara y'abantu muri Afurika yose yabereye Bujumbura none yabereye Bujumbura ndeka nibutse hari nakandi kabaye ejo bundi kugwaruka nama y'ugwaruka urwego rwa Afurika ni nawe umushampion wa urwego rwa Afurika ivyo byose none imbere y'ukwaza hari umuntu yibaza yuko ivyo byoshikira Burundi kandi umva uravye n'ingorane bwari bufise amakenga ari menshi ku gihugu ari menshi ngabona umunsi urabona biriko biraba Apotre gato dusubira inyuma nigeze kuvuga yuko imipaka muri oni na muri oni nukuri kw'Imana je ndabona atamakenga mfise ku munsi umwe tuzosanga Burundi bwicaye muri Conseil de paix de sécurité des nations ndakurahi nikatirindire turara mwibarize nigeze kuvuga yuko imipaka haraho yugawe none naho imipaka ari myinshi diplomatique matuvuye ngo ni sawa kandi mu bisanzwe agahaze ko karahaze mugabo diplomatique ntuba wananiwe oya uba wansa gasuzuguro diplomatique murumva ni mubanyi ni coopération hagati y'ibihugu n'ibindi mbe ni coopération do egara ni coopération ganyaganya nta gasuzuguro kabamo yego ivyo nivyo yanse rero kuko iyo vyemera yaba yananiwe mugabo iyo umuntu atagomba kwemera yuko mugira amarorasiyo ku buryo bungana mugira ijunja ringana umwe hagomba kwereka ko uwundi yomutegeka canke yo amusuzugura mugaye kuvuga ati burarindiriye wewe uzogaruka hanyuma mbe ndakorana n'abandi ivyo nibaza ko atakibazo kirimo haragera igihe wejo uzosanga bumvikanye bavuga ati rero cette fois-ci twarumukanije twarumvise ko twese turabagabo reka rero dutunganye ibintu byacu imipaka yugurugu ivyo nangora ivyo navyo birashoboka ivyo muri politike birabaho umuntu wese bujya kugara umupaka si ibintu bapfa guhumiriza kugira ngo ahumure ngo ndugaye oya bibamwo amanalize menshi cyane umuntu akanaliza mbega nzohomba iki mbega nzokunguka iki iki kintu nagikora burya si ugupfa kuvuga ngo arugaye gutyoye ngo ni ibintu byo kwankana uvuga ngo ko ndamwanka ndugaye umukuru w'igihugu kundi mukuru w'igihugu bashobora kudahuza ku mirongo ya politiki mugabene igihugu bo ntibashobora guhagira icyo bapfa rero baguma bikundanira kuko nibo bahana imyunyu bagahana ibiharage bagahana ubushazo bagahana iki izo zindi no kuvuga ati rero mu bisanzwe uyu muntu ndabona agomba guhungabanya inyungu z'abanyagihugu banje kubera yitwaje ibi nibi reka ndamureke ko nanjye nyankaravye rero muri diplomasi birabaho yavuga ati no kandi yose yesheke yose ku bwawe diplomatique rero uravuga ati Uburundi bwarareyishije ariko hari umuntu atabibona wa mugana ninde atabibona ivyo biraboneka ubu petetre utuka inka ntabura icyo yituka oya naho asanga ikamwa menshi ayituka icebe reka turindire turaye ku bindi bizogenda oya vraiment nibaza ko abantu baragaze yuko tubona ibiboneka tukayibona uko biri hari agace ka kane shaha kugera ko ndetse ndanegereza ku musozo na gace kerekeranye na justice cyangwa se ubutungane n'intwaro iyi systeme cyangwa se ubu buryo bw'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi mw'iyi myaka 6 abantu tuvuge ngo ubutungane n'ijana kwijana oya ntajana kwijana wabibonye gute wewe imyaka 6 ntabwo kubesha ntajana kwijana ko tejiridika hari ibintu bitagenda neza yego mugabo twumvikana mbega responsibility z'ibyo bitagenda neza nizande nyene cyubahiro urashatse reka wapi je niko nabibona nese si wabitunganya none ga apote il est vrai niwe le magistrat suprême yego mugabo siwe yicara mu masentare oya cyo nanye nace oya siwe yicarayo oya ryo wibuke agifata ubutegetsi wibuke yuko mu bibazo yihutiye kumenya akihuta kuvuga ati ndakura mu nzira ndagwanura urugamba ubwo ubutungane bwari imbere yego wibuke yuko yigeze ku deploya
abashikiranganji ba leta y'u Burundi avuga ati hagarika iyindi mirimo yose sinkeneye kubabona mu biro mu kiringo kingana gutyo gabura intara mwese mugende muze muragira murekoro canke mukorekte ingorane abenegihugu bafise nibyo nkeneye kumenya ingorane bafise rero urabona yuko bagiye bakaheza bagakorekta amadone yose y'ubucamanza ubutungane iki murazi yuko yaciye akoresha inama ruko koma y'abacamanza igitega uravyumva ico gihe mbere n'umwigisha muri boje ndavyibuka yakaza avuga ati ntibibaho ubu n'umuvumo muri ko muraza ku gihugu tushobora kuwemera rero no munsi hariho de procedure zimwe ziri mu bintu bimwe bigora kutosora ubutungane si nkuko watsa amatara kuri entebuteri oya itutanshanje muri procedure nini mugabe ikiba gihambaye nico ciyumviro nizo nguvu niyo volonté yuko hateza gukosoka ubutungane sivyo murazi yuko yavuze ati kirazira gupfunga abantu kwa gatanu uraza ko byabamo muragenda janye muhati munshirireyo abanza kome uzomukora ko wameje kwa kabiri ntangora ati ndaza azoba yemeye kandi hana wasanga bikaramurenganya hari ibintu byagiye biraba none ugasanga hariho n'abacamanza baciye imanza zitarizo mugavuga ati no uwo mucamanza nahanwe nawe nahanwe yumve akarenganya ngene kababaza urazi yuko yashizeho na conseil supérieur de la magistrature abana ari wayitwara kugira ngo imanza zose zahejeje ibihe vy'iyungururizo mugabo umuntu agikomeye induru ati niwe nararenganije bazirabe wenyine azirabire ariko umwe n'abahinga bakorana nawe kugira ngo niyasanga ko ku mwene gihugu atarira busema no munsi none abantu bakora muri bureau juridique muri presidence bama ku matongo kera byarabaho byaba kera muri presidence yari koti ni cravate canke iki no kutikora ko umuntu akubwira ati jewe nkora muri superstructure ivyo bintu mugabo no muzi pa mu biro genda ku musozi kanaka mugene mu ndabire amarira y'umwene gihugu murabe ivyo ari byo none ntihari imanza ziba zaraheze yungururizo mugabo iyo sereje zike muri presidence yagendayo bakaza babwira president terege barajyaraguye umuntu twabagiye dusanga baramunyaze twabagiye ababanyi twasomye ibipapuro turaba umucamanza kanaka yabigize uku nuku hagacabe izindi nyo zo kuvuga ati shira mu burenganzira umwene gihugu bakamutunganiriza rero president de la République president yishimiye vraiment kuca ubutungane ntawovuga ngo ibitaragenda neza ni kubera we ni imitima y'abantu goye ni imitima guhindura abantu iyo appareil judiciaire ugiye kwiraba imyaka imaze kuva ngira kuri leta ya mbere ikora nkuko yakora sivyo kugira ngo uzoronka abantu baza bagendera mu murongo nkuko ushaka baza bakora nkuko uyifuza si kenshi ugira ngo bitora ubwo nyene mugabo kamemere changement ziko ziraba changement ziraba kare barabo yuko la collégialité canke y'abajije umwanga bavuga ati la décision ni collégiale no kuvuga ni siege yose yafashe ingingo mugabo umenga amategeko yarahinduza avuga ati no umucamanza ntaruce wenyene avuga ati je urubanza ruciye uko sivyo kugira ejo nihaje ngo amakosa amanyanga ntivyagirizwe banaka byagirizwa undi yaruce naka ivyo byose ni ibintu bigenda bituma abantu bavuga ati ko nahora nijimikiza ko twafatiye ingingo hamwe none ubu bakabigiye kuri umwe ibi biragoye urone he umuntu kenshi umushikira akavuga ati yewe burya ibintu muri imizi ntibyoroshe apotre ubucamanza burigenga none mwakino gihe tuvuga tugerageje kubira mu bwo buryo uvuze ati umucamanza naruce arushije afata ingingo ari umwe atari uko yategetswe na naka canke si yabwiwe ngo na naka ngo byagenze uko ngo bikora uko umucamanza ateza gutegekwa n'amakode zeruwa amategeko mugabo umuntu avuze ati naruciye urubanza kubera kanaka yanterefonye kanaka yambwiyeho ntaruciye ukangira urukunuku ivyo ntawe wizana ngo avyagirize umukuru w'igihugu oya ko n'ubundi bikorerwa mu mpisho mwini mvugo rero abacamanza bakwiye kubonyera bakamenya responsabilité zabo
mwese akamenya ati ingingo mfashe ejo nafashe zo kwitwaza ngo naka yanteye igitsure yego cyo nzovuga yuko naruciye kubera ndagumva uko muga mu yindi mvugo none kubera ko umucamato uvuga ati oya iyi ngingo nkayifata n'ubundi hageze ko babaza uwaciye urubanza azoba jewe none uwo muntu yagutelefone hageze ko bagatera indi yaciye urubanza uzovuga ngo niwe bivugaho uzokwerekana ibyemezo nta proof of physical hanyuma icya gatatu niba waravyemeye wisunze tegeko iriye kica kibi kibazo mwini mvugo rero mu by'ubutungane baza yuko impinduka zigenda slowly mugabo ibihinduka byo riko birahinduka myaka 6 tuvuye kari no muzi uko umwene igihugu ndabura ikintu gihinduka mu butungane ni cizere sivyo cyo kwizera n'umwene igihugu yari yizera ati je ndizeye butungane kuko no munsi n'uburenganijwe yego aramenya yuko atari leta yabikoze atari ubutegetsi bumurenganije ari kanaka ati naho ndenganije akavuga ati naho ndenganije umwaka president yabimenye umunsi twahuye nkarimo bwiye azondenganura kandi amahirwe yo guhura nawe na president ubu yari yongeye ico rero naco nikicerekana yuko ubutungane harimo ikintu kiro kirahinduka nico gituma ubona buri mwaka canke muri kangahe mu mwaka ahamagara bene igihugu ati duhure ku kibuga kanaka tuganire kera ntivyabaho umuntu yarengana akagenda sufuri yego akagenda uko ahubwo wanavuga yuko warenganijwe ikaba ikindi cyaha kabone umunsi barega umuntu bicaranye wawo ndahambaye uvuga ati yego arakomeye ico rero naco twovuye yuko ari iterambere kameme ni ikintu kiba kiraza kigaragaza yuko mu by'ubutungane icoba kiko kirava mu abantu bagomba kumenya yuko bafise amateka barengera ata muntu abakubita ku munwa ngo ntibavuge ikitagenda neza mu bice twahereye ko twatanze haraho wavuze ati ni 11 ku 10 wo yatanga 12 byose nitwo dutanga amanota mugabo ico niyo ni devoir atarahetse kandi aracayikora devoir mu butunganira cyakomeye aho aracafise igikorwa aracafise igikorwa aho reka turindirize turabe mu kiringo na mwari tuvuga ngo azongera yitoze reka turabe harige ni yatorwa harige azogira iki azogikorera ko n'ubundi reka tugere ku gice cya nyuma rero nico nashaka guhereza ko nicerekeranye na development economy terambere n'ubutunzi gifashe gute ku gihugu mw'iyi myaka 6 itambere y'ubutunzi amabarabara menga yarahetse yego yahetse hayo n'amashasha yego terambere n'ubutunzi bw'imyaka 6 ikintu abantu bakwiye kumenya no kuraba initiative z'umuntu uwo muntu aje ubwigoro afise umwitwarariko ungana gute ku bintu byitwa kunuko yego ubutunzi bw'igihugu kera ifuko abarundi babimenya abantu bavuga ngo kera hakozwe ibi me bakibagira yuko mu mafaranga leta yakoresha habamwe imfashanyo y'amakungu ingana ku bice 51 kwijana mwumva ayo mafaranga angana perezida ndayishimiye abarundi bamuhaye igihugu cahari bivomo n'amakungu nayo 51 kwijana barayabatse yaravuye nukuvuga yaje kwigisha abarundi kugikirembe bacirasheko ijana kwijana mwibeko yego ubu nta politique de la métande ikiba kuvuga ngo fasha ubundi ati nimuvyiteye ko uravyukoresha nico gituma urabona n'ubu muri diplomasi akora ntagenda muri diplomasi yo gusabiriza aga diplomasi ya business avuga ati dukorane niganyaganya rero ugiye kuraba ikinogo cyazibigwa na 51 nivyo 51 kwijana uno munsi ivyo ntibikibaho nico gituma ubona rero hari ibikorwa bimwe bikorwa muga bibanje kurindiriza ibindi bikagenda par de priorité uravyumva genda urabatiki nico gikenewe mu uyu mwanya gukora iki uburundi president yishimiye yabutoye bwara hari bivomo ku buryo butagishobora no gusaba ideni n'imfashanyo za banki mondiale za FMI zande bidakunda ora ayo mafaranga niyo yahora yubaka amabarabara
n'amashuri n'amavuriro niho byo byagira amakontra yo gufinansa ayo mabarabara ega barundi bamwe ntibabizi rero no munsi urumva bagakibaza kubera ikibarabara litakozwe mugabo urumva no wenda kubaza uravyo mwimbo yaba yakoze ivyo yarose byose yoja gutangura kubaka ibarabara imbere yuko agura imiti y'abene gihugu oya yoja gutangura kubaka ibarabara imbere yuko abona yuko igihugu gisangirijwe ataguze inkoho ataguze amasasu atinjije abasirikare abantu batari mu mutekano uravyumva nivyo ukunda yoja kugira ngo reka ntangure nzibiri barabara abanyagihugu batari kurima atamasa yaguze atamwavu nivyo ukunda donc muri ico gihe hari abantu bumviza abantu bamwe bamwe sivyo bakumva ngo ibitagenda neza mugabo bakabanza gusimba ibyagenze neza ibyo ari byo cyangwa ibyo bitagenda neza byatumwe n'iki mwene imvugo rero ugiye kuraba abantu bashobora umenga oyaye ibintu bya umugabo 51% ntajyo tukironka haciye imyaka ibi bihugu mwumva barabira ko by'akarorero byakurikiza wasani purusa 60%. Ni ushaka kuhera haruguru y'uruzi ngaha niyo akunda gupimirako uzivyo abongereza batanga ibifaranga bitagira uko bingana amakungu gatanga ibintu bingana uko bitagira uko bingana ibi credit biva mu barabu ibiki byose ahubwo turamabuye ahubwo president Ejembe arakomeye yubaho yaramba ibyo byose biri ku gatwe k'umuntu bavuga ati ugikiremve ucira sheko amaboko yose yahora afasha sefini biri mu bintu by'ibihano twagiyemo ko yashasha yitwambara bimwe nyene yasanga ariko bimeze diplomatiquement n'umunsi abayemvesisere batanguye kuza muri bibi none wumva abantu bo mu Kinege kubereke kandi yaragwanye urugamba abarundi bagafungura bahagira umutekano bakivuza reka shareka kubwawe mu bikorwa by'iterambere nikihe gisata ubona cyo bacarateye imbere canke se nikihe ubona basi cozokurikira ko gigakorwa kugira ngo abene gihugu bavuge bati by'ukuri nyene cyo bareka radufasha kuko hari ibyo batabona bimwe uburimye n'ubworozi nibyo byaje imbere byarateye imbere yego kwera kuko uno munsi ugiye kuraba abantu benshi ntibarimo yego barindira ko nyokuru canke banaka bakubita gafuni hariya yego muga president yishimiye yavuze ati mwabantu mwe muteza mwese kwiyemplika mu burimyi yego guhera mu bakuru aba VIP dufise yego abategetsi bose n'umuntu wundi afise umuryango usanga abahungu bakore Bujumbura bakora twiyungura turi mitongo ry'iwacu no musi urabona yuko abantu bariko bararima ku rwego rwo hejuru bakarimisha amatracteur bahagira amakoperative manini yego aho usanga umuntu afise umurima w'inanasi nk'uw'hegitare 10 ari umuntu umwe yego uravyumva ugasanga abandi bari mu binibi ku buryo bariko barondera amasoko yarose ko vyexportera hanze iyo yose bajye bavuga ibitagenda neza ibyo bavuga uravyumva mi hari ibintu biriko birakorwa kamere ubworozi yahereye ku bitungwa bito umunyagihugu wese ashobora kuronkera umutahe zivyo uno musi ugiye kuraba ukaja kubaza intahe z'abantu izi nimba zamera nk'abandi urabyumva hariya mu ntara za Kanyerera namanda byumva jewe muri yaride ntiwomfunga ariko iyi project yatanguye je mfise ingorane zo kufungura mfise iki mugabo aho nahereye naho ngeze ndiko natera imbere ndiko natera intambwe uravyumva uno munsi ugasanga baravuga ngo oya ngore nk'uka kwavu kazotemeze mugabo ugasanga umuntu yatanguye kubukwavu 3-4 uno munsi amaze kugura inka 5 sivyo zavuye mu gakwavu sivyo umuntu akorora inkoko ejo ugasanga zataye amagi zegurisha n'umwavu hejuru y'inkoko gacagora ngabatereka norora inka nazo muri za mafaranga yakuye mu mwavu n'amagi y'inkoko bikagura inka ibyo byose rero biko birakogwa mugabo urumva ntibyoca birara igihugu cyose kiraye mu gahimbo kubera oyaye urumva ni procedure ziko ziraba kandi urabona yuko mu by'ukuri ico gihe bariko baragira kandidatire yiwe baragaragaje guprojecta ivyakozwe muri iyo myaka 6 muri iyo myaka 3 amazi ariko aratwara
uravye ibintu vyubatswe amashuri amavuriro amazone ugasanga abaganga baregerejwe ku mazone ahantu kw'ikomine donc ugasanga hari ibintu vyakozwe abantu benshi batamenya sivyo mugabo vyarakozwe rero hagiye ugutuka ntagutorera mugabo twebwe ko tubona iterambere ntishobora kubaho umunsi umwe ngo abantu bose bashobora biswa batunze ngabe igihambaye nuko uri imbere umukuru w'igihugu aba ariko ahimiriza abantu yuko bose bateguza mu bikorwa vya production abantu ntihabe gukonsoma gusa abantu bose bakonsoma mugabo bongere baproduce ego baninjiza bagira icyo bakoze nabo kibateza imbere kigaragara reka nibarize apotre kumbere nanje ndaza kwivugamwo ugwaruka ruvuga yuko chômage yiyongereye ari nyinshi chômage tuvuye ngo ni nyinshi by'ukuri yoba yaje kubera intwaro ya Evariste Ndayishimiye canke hariho inzira yabayeho bituma habaho chômage nubwo gose bwize muri myaka 6 amazi oya ntigwize mwe myaka 6 urumva ni kwisi yose ugiye kuraba todo chômage mu bihugu hafi nka byose na Amerika hoho nibindi bindi iraduka sivyo mugabo kameme ntiyazinze amaboko bavuga tereka n'ahandi ko ariko bimeze n'abanje nibameruko urabona yuko ikibazo cyo gwara kuno munsi hari ibintu bibiri yakoze bikomeye kandi bidakumira ugwaruka na rumwe wari we wese nibiherera ubwa mbere yabonye yuko ugwaruka gwinshi ruva mu miryango ikenya sivyo ntiushobora kuronka ibikoresho canke imitahe kugira ngo guyungunganye acashiraho ibanki yitwa BIJ ni ugwaruka avuga ati yasuse bwa mbere miliyoni 40 n'umutekero umugabo ati umujene yahejeje ishuri canke atarihejeje umugabo ati je ndafise projet mbuzi ico ndayikoresha kubera ntagira uburyo comoka hajya baguhidene ntivyagenda gusa kubera benshi badashobora kwandika ngo bagire imigambi yabo neza bongere banayiherekeze bamenye ingene ifaranga risohoka n'ingene ryinjiza irindi aca kubitaho payeje ikigo c'abahinga kigiyo migambi kigiyo migambi bakaba bati umuntu afise imigambi imeze gutya bakavuga ati rero reka tumwakompanye tumwereke ingene atangura tumwigize imbere hanyuma akore na ya mafaranga ahubwo bamuha ayagarukane noneho asigara umutunzi atadana afise bakabimufasha ivyo byose bibaza yuko bitwara amaheranganike akompanyema y'abana bagiye mu maproje bibaza ko binganika tugasanga n'umwitwarariko yagize ivyo byose byerekana yuko mu minsi iri imbere mu minsi izoza uzosanga igihugu kirimwe abagwiza atunga canke abamiliyoneri batagira uko bangana tugasanga numvise umuntu wo mu Rutana w'umujene yigaza avuga ati twebwe ntitwarya umunyu muhira byari bibatse mugabo no munsi miliyoni 100 ntizonkorako kwezi kubera umugambi yakoze kandi urumva leta ikamwakompanya kuri ico Perezida Ndayishimiye yabikoze hasigaye yuko n'abandi bantu bamufata amaboko kugira ibyo atarashobora gushikako kuko imyaka yavuze ya 2040 y'igihugu kizoba cifashe na 2060 gitunze abazogitungisha bazotuma cifata nayo mapepiniere y'abajene abajene baba entrepreneur bariko baraduga ejo uzosanga bavuga bati nako duha akazi abandi bajene kuko benshi ubu no munsi bari muri industry sivyo muri industry yigeze ntukoresha abandi ugiye kuranga rero nibaza yuko ahanini ahubwo la politique nakigoro ka Perezida Ndayishimiye ibice byinshi kwijana yahengamiye cyane kugwaruka kuko ugwaruka nigo nguvu z'uyu munsi n'umujama w'ugwaruka niko kazoza k'igihugu kuko urumva washaka guteza imbere umuntu afise imyaka 60 mirongahe bari karavamo no esperance do vivre mizanga baramaze kurengana mugabo warabona ati jewe noba naho jo noba ntagitwara nsige nsize hamapiriye y'abandi bantu bazokogota abandi barabiye kuvyo nasize nkoze naho nasize ndabagejeje je nibaza yuko kuri ico naho umuntu yo mukenguruka hari byinshi twovuga ko cerekeranye n'icy'ubutunzi hari abavuga ngo amafaranga mva makungu
makungu hari abavuga ngo inzahabu zarasohotse cyangwa se ibintu byarashowe ariko gusa nk'ubugerageje nko kuraba ibyo bintu ngengarutseko wowe bivuga kwiki Apotre ibyo mu bisanzwe n'ibintu bisaba ibiharuro ibintu bisaba technique canke izindi investigation umuntu aba yakoze ubushakashatsi kuja kuvuga rero ngo jewe ngo toyiki ngo inganuko ntakorera mu gisata cya finance byongora zivyo reka tuvuge ibiri areye ni byo wese ashobora kubona iyo wombaza ibyo mbonesha amaso mugo ibintu bisaba ivyigwa n'ubundi buhinga bw'aba expert tworindira ivyegeranye hari naho byose ko tuja kurondera ministre Ndikumana yego nibaza yuko maze imisa nabisobanura mu nama nshinga amateka no mu nama mpuzamategeko avuga ibibazo by'amasosiyete ya canke igitumikiye kitinjije neza canke kicajije ku ikicabuze bafise ibiharuro afise abahinga babikora afise aba engineer afise abadokiteri bari muri ibyo bintu babona bati ibintu bimeze ukuntu bafise amadone akwiye twebwe tuzo turigana ibyo tubonesha amaso nayo ibindi bisaba ubuhinga bigasaba tubibarekere ibikorwa by'aba expert tuzoza turanaliza turavye ivyegeranyo bashikirije reka dusonzere guke ni Apotre Isidore Mbayahaga fise byinshi utahura reka dusonzere muri buno buryo nko mu myaka 6 twa ugerageje nko kuvyihweza neza ukavuga ati ibi bintu bitatu byarakunze nk'ibi bintu bitatu nawe byaranse wovuga nk'ibihe bitatu byakunze wewe wovuga bihe bitatu bona byanse nyene bona ko byoshigwamwo inguvu ubwa mbere ho ico kibazo kibajije ukiri mu mutego uravyumva nta kintu na kimwe chance kuko nta na kimwe baraheba byose biracakogwa kandi manda ntirana ikintu kirakogwa woje programme ngo chance oya baracyabigerageza uravyumva ariko hanini hoho byashobotse hashobotse umubano mwiza hagati y'abarundi no kuvuga injyane zifatiye ku moko amacakubiri nka yose yaraheze icya kabiri umutekano warakajijwe bikomeye abarundi bose baratekanye icya gatatu nuko icyo igihugu cyari givuze mu makungu President Ndayishimiye yagikuyeho kubera diplomasi yiwe ikomeye hanyuma n'ibindi byinshi byakunze n'ibindi akigerageza aracyanyinyura n'imitima ya mwebwe turumva intumva izo zamaho na yego mugabo ntihazoze je hari imvugo ntakunda yuko umuntu ataca aba yakoze ari we yagejeje kubikora yego hama gaca abona ko byanse uko kwanka kabisuka ku wundi kandi wari yamuhaye umurongo ati kora uko mwindi mvugo byinshi bitashobotse canke bitariko bigenda neza sikosa ry'umukuru w'igihugu sukurana ko umukuru w'igihugu ni twebwe twateza kubikora tutabikoze mugabo yari yaduhimirije kubikora yaduciriye n'umurongo yaduhaye ibikoresho yatwese ko turi nyuma mugabo kubera ka kamenyero kacu ka kameremere kacu ko abantu babone iterambere bagiharuriye ko gusa batabone iterambere rusange umuntu aho gukora ibyo abandi bungukiramwo akunguka wenyine wenyene ti je nteye imbere ntonzovuga ko igihugu cyateye muri ico gihe abantu bagiye kwivariwa ntibo kwivariwa nabo mukuru w'igihugu bivariwa nabi baje bataza kubishira mu ngiro muri ico gihe ntabariwe we ntaba yananiwe haba hananiwe umuntu yawe cizere kugira ngo atunganye ivyo bintu aho kubitunganya neza akavyitunganyiriza abandi bakabiburiramwo muri ico gihe si President Ndayishimiye oya kweri nivyo umuntu amurenganya reka dusozere rero tuvuga tuti imyaka 6 iraheze nyene icubahiro umukuru w'igihugu Burundi arongoye kino gihugu ariko kandi hari n'ibyo abandi gihugu bari barindiriye yoba yarabikoze canke yakoze exe yararengeje canke hari ibyo ubona bikibuze ugerageje uvunaguye hari ibyo yakoze akora byinshi mu mwanya muto tuvuge ko yarengeje aho hakaba n'ibindi yakoze asanga harimo ibitsinga biboshe donc aracagerageza mugabo ahagejeje kameme harashimishije ugerageje gutanga nk'amanota mw'ibi bice bitanu twaciye ko ubutungane
ivy'amanota cyabireke ubona wote nkanga yota byihoze ariko ni meza muri no myaka 6 amanota ni meza kuko kwicumi burya mu bisanzwe nubwo bataharura ngo baha agaciro iby'abandi bakoze umuntu amaze imyaka 6 yabaye umukandida atanzwe n'umugambwe uwo mugambwe wonyine ugasura ukicara ukeva ari washaka ku munzane ibyo yakoze ataraheza na mani bakavuga ati uyu muntu ntagire n'umuntu amukomakoma ibintu ariko arakora n'ibintu biri ku murongo tumureke yigire urabyumva tumushigikire nk'indi mvugo none wewe ubuzwa n'iki kubona ibyo abandi babona kandi igitigiri kinini kibibona ubuzwa n'iki kushigikira umuntu abandi bashigikira kubera abone ibyo ariko arakora kandi we uri inkehwa ariko benshi babishigikiye rero nibaza yuko muri ico gihe uzosanga babinegura canke baca intege tuzosanga ari benshi kandi uzosanga bamari babandi kandi abo urumva rimwe na rimwe burya nta mwungu buri sato nabo no kubatahura hari igihe usanga erega nta mukozi abura umukoresha nta mukozi abura umukoresha hari igihe usanga nabone babikora neza nk'uko bashebuja babaye batumye bati mwe muvuga yego sivyo n'abandi bavuga ko iki kintu cera wowe muvuga ko cirabura hama muvuze urwamo kugira nawe mwumvikane ko ariko mubibona burya ntuze papa utama burya abantu ikintu kimwe bashobora kutakibona kumwe kuri bakirabiye ahatari hamwe ni ari akaroro nabonye ahantu ukandika sisi ngaha naho turiko turaraba sibyo wowe usoma sisi nawe ukabona 9 nkagiye mbona 9 wimutse ukava huri ukaza hundi nawe usoma nefu rero bivanye umuntu n'ikibanza arimo nahagaze arimo n'umurongo atonzeko kutavuga ibintu bisa c'est normal mugabe iciza ukarorero karakomeye umuntu ari inyuma y'igihugu ntajo kibona cyo kimwe kubibona cyo kimwe n'umuntu akirimo niyo karongomba kuvuga hari umuntu inyuma y'igihugu avuga ati jewe nzoguma mvuga yuko mu Burundi ari zone rouge nta mutekano uriho ubwo kanaka buragiramiwe bugiye guhona mugabo wa wundi nyene basangiye ubwoko basangiye n'igihugu mugabo we kubera kirimo avuga ibidasa n'ibya wabo avuga ati oya umutekano urakwiye ibyo bintu bindi muri ko muravuga ntavyo mbona muyindi mvugo rero uzosanga hariho abantu usanga bavuga ibintu paraporo aba contre 6 mugabo rero iciza kirimo usanga ari bake dusanga ari bake apotre ngira ngo ni byinshi umuntu yo gushimira muri kino kiyago tugiranye no vuga ko kirimo ibifisa akamaro byinshi rwose kuri wa undi yahora abona inzira itariyo akamva n'ibindi akaba ibyo agendera ko kandi hari iby'ukuri akwiye kumenya ngira ngo tuzofata kandi kanya tuyage no kuri education y'abenegihugu kurumva rimwe na rimwe abenegihugu burya hari igihe nabo bivanye n'uri karabarera n'uri arababwiriza ariko arabigisha biba ngombwa ko usanga babonye ibitari byo kandi bategeza kubona ukuri bwa mbere urumva n'ibyo nyine ariko uravuga ati aho umuntu ahagaze wavuze ngo abantu mwiza bagiye mu muco umuntu ari mu mwiza ntiyovuga cyo kibonye ngo abone cyo kibone uri mu muco ntibishoboka kuko jewe nk'umukozi w'Imana jewe mu byo nkora kandi cyane umukuri kwishi ngomba kuba mvuga burya ndisunga cyane ibyo bibirimbarira jambo ry'Imana yego ico kintu niyo reference mfise nzi yuko nkoze ikintu gisa n'icyo Bibiliya yambwiye banze yuko naho wokinegura c'est ton problème je cyonzi navuze neza nakoze neza kuko nakoze cy'Imana ishigikira mu yindi mvugo rero aho wowe uri hose uko uhaga uburenganzira ubwo aribwo bwose nta burenganzira bufise bwo gutuka canke gutyoza
umuntu Imana yahaye kuganza kubera kuganza kose kuva ku Mana bire yavuze ngo umuntu agabagabiye uganza abagabagabiye icagezwe n'uhoraho kandi ico gihe ntazogira umugisha azomererwa nabi sibyo ashobora guhanwa n'umwe aganza ko Imana yamuhaye ububasha bwo guhana hanyuma icya kabiri ashobora no kubihanirwa n'Imana ubwayo kubera uwo muntu yagombye kugaragaza ibyagezwe byayo abaganza ico ibibiri dusaba niki no kububaha no kubagamburukira no kubasengera kububaha kubagamburukira kubasengera kubera kuganza kose kuva ku Mana haba ngo naka ngo aganje nayo ngo ivyo ntibikuraba wowe nimba urisuruka ufise uko kwizera yuko kuganza kose kuva ku Mana bwira Imana vuga uti Mana papa utamu nubwo wamuntumye ko mwamuntumako atanguye kungora mugabo kubera bibiri ivuga ngo umutima w'umwami iwufise mu kiganza kandi ngo utumbereza kugitumbereza amazi y'uruzi rukaje yishaka uravyumva wewe ntawo bacu ufise nabukeya kuko hagarara imbere y'indongozi ngo yituke nta mpamvu ntibinakunda nta burenganzira nabukeya ufise bwo gutyoza ihuwa cakozwe n'indongozi kanaka ntibikunda ico ukora kimwe gusa nimba uwo muntu yakoze ikintu kibangamira imbere y'Imana ngo uti Imana mwereke icyo akwiye gukora kugira ngo nanje ndoranikwe mwebwe byo kuja ngaho ngo demokarasi yaraje abantu muzogwaye ntukabakuru iyo ngwara isanzwe iyo ngwara nimbi yo kwitwa ngo ntukabakuru iyo nakwica n'abahubwo iyo ngwara nimbi kandi uzoshaka unabirabe burya n'ababigira barabizi none kubera iki atamuntu atuka umukuru ari hafi yiwe aja kure ndebaja kure none abaza kuraba ati urumva rero muri ico gihe na wene umuntu arabizi ati aha ndabizi sinshobora kuvuga ikintu ndamwegereye amfashe yompana kubwo afitiye uburenganzira cyane nabone barazi ko ari bibi mugabo rero ntihagire umuntu agwa mu mutego wo kuvuga ngo naka yavuze ngo nanjye mvuze ngo nguco uja kuvuga ibintu bidasa n'ibyo ubona kubera urwanko ngo bagukubise mu mutima kuvuga ngo ni wanke naka vuga nabi naka cyoza naka cyo sico ntibikwiye ndagushimire cyane Apotre ku kiyago duhaye nibaza ko n'ikindi gihe twagukenera tuzokuronka imyaka 6 y'umukuru w'igihugu ngira ngo tivuze ko byinshi tugiye kuraba ahubwo imyaka 7 nayo yimirije kuzokuza uzoba yitwara niyo abariwe turabe nk'icyo abarundi bo bakwiye kugerako bifuza byose biri mu minwe y'uhoraho ndagushimire cyane rero ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese mwateze amatwi mukanahanga amaso kino kiyago cyacu nizera ko hari byinshi muhungukiye uko biri kose ibi bigira akamaro iyo tubikurikije cyangwa se tukanabyubahiriza tukabisangiza n'abagenzi bacu rero ndeka ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza cyane Imana ibahezagire bye bye naho ubutaha